Salamu irakadi bakunze ibiganiro byacu hano turi kuri ku musozi wa Gitaramuka ya kabiri. Bakunze ibiganiro byacu na cyane cyane ku bakunze ikiganiro cyacu Story of Life. Reka nongere kandi mbibuse yuko kuri micro irijwe bumva ni Felix Abonimana ni Buru TV, nyuma kamera turi kumwe na Joachim wawundi nyene ntajya ahinduka. Uyu munsi rero nabazaniye kwa Dafroze, numukenyezi abayeho mu buzima bwo kubumba ariko utunze umuryango w'abana bashika ku 10, nta kandi kazi abeshejweho no kubumba. Ni ibihe bibazo agiye ahura navyo muri uwo mwuga wo kubumba? Ni ikihe kintu asaba muri mwebwe muri ko muradukurikirana mushobora kumufasha kugira ngo abashe koroherwa muri uno mwuga wiwe canke mu buzima bwiwe abaye bwo gutunga abo bana bose uko ari 10 atakandi kazi afise? Ibi byose tugiye kubisanga muri kino kiganiro twagiraniye nawe. Reka nongere kandi ngusabe ushishikare kudukurikirana nshuti mukundwa, komeza udukurikirana ikiganiro nakoranye na Dafroze. Ni Felix Abonimana kuri micro, nyuma kamera ni Joachim. Ni inkono cyane umubindi? Ni inkono. Ukuntu muranumva bavuga ngo umubindi urukwako, hama inkono ikabukwako. Iyi ni inkono? Iyo ni inkono basiramo imyumbati bagasiramo amazi ikora vyisi. Turasira mu ziko hanyuma tukagira bakaca ihiye dusiramo. Akana ko nagakinabonye, akana kavya ko kugira ko gusiramo ibiharage. Akabya uvuze akabya na gasafuriya? Oya, nugwavya guntuze inteka biharage niyo niko bayita. Hanyuma bakagira bagasiramo intu. Ubure kamaze kuma? Ubu kariko ariko ndakaduduye hasi ko karasaba. None kugira karinde kuma uko biba byatwaye nk'imisi ngaye? Tusira hanyene mu nzu, bikumira ha mu nzu, hanyuma bigatwara nkindwi, nkaka karatwara nkindwi. Ntago mushira kuzuba? Oya, dusira kuzuba, dusohora kuzuba tuze dusira mu ziko kugira tuzisire mwinkwi. Hanyuma dusire ku bwatsi, hanyuma bikagenda neza tukokora. Nukuvuga mu ko muraziturira rero? Turaturira tukakura mu ifuru. Noneho rero nkwibariza tuno tuntu natwo mudushira ko gute? Utu batwita urugenyo. Ubwo rugenyo rero na madesa yizi nkono. Kandi karabaho. Karihe nyereka ko kagenyo kungene kameze? Aho buntu bwose bufise ibikoresho n'ubu. None ucugira gute? Nyereka nk'akarorero nko kuri iyi taruzura neza. Ya karorero turagira turasena. Umanza gusena kwanza? Turasena igasa neza. Uko ikintu cyose gifise igikoresho cyacu. Hanyuma tukagira uko kugira ubwo buntu buboneke, turagira uko tukagira uko kugira ise neza. Ibigomba gusa neza rero tukaringaniza ikintu cyo hejeje uko ikintu cyo cagura imbere kigenda kiraringaniza uko. None kugira rero iyi nkono yose irindi duga ikagira nga ni gute ugenda urungikanye ibumba, ugenda uriyungikanye? Nyereka rero ndabe. Kirakunda turakandura ko tukaryorosa. Ubu tugakurayo kugira inkono imere neza izove mu cokezo yabaye neza. None se akana ko bakita gute? Ikimyizo. Iki ni kimyizo? Ikimyizo ni satiki. Iki turakota tukabombeka ama tugasisa ku nkono tukagira uko ya nkono ikagenda neza iringaniye. Ico nico kimyizo? Nico kimyizo. Nico kibumba kakagaho? Nico kiringaniza kumbiga. Twereke rero noneho ukungene ushira ko nyakimyizo nyine. Dusira ko nyakimyizo ni mbiga. Iyi niyo mbiga? Izi nizo mbiga. Ni mbiga. Ni ukuvuga imbiga ikoreshwa n'ikimyizo. Ikimyizo ni kijya warutweretse ukoresha imbiga. Ikimyizo uba wateye imbiga. Wateye imbiga rero urumva ndasubira kugira santiyo gatonya kugira uco bibona neza ingene ntera imbiga.
ese ibumba none aha nkaho kuguma wongerako uramenya nyene camenya aho ngarukiriza menya aho ngarukiza iryo bumba kugira ntere zambiga noneho rero aha rero wamaze kumenya ibumba rikwiranye n'aha hose hasigaye umuhiro wo gufunika gusa kugira zambiga ziboneke ngaho rero shirako imbiga turabe none iyi yoyo izotwara igihe kingana iki iyi itwara nk'indwi zitatu iraha mu nzu ntubona aha ko nagize uku hasigaye ko nkura ko kwiki iki kigasigara ukwako hama inkono nkari kiriya naco ni igiki ico nyene iyo mbone ihagaze uru ni urugete bagwita urugete rero akantu ko kuringaniza ico kintu dukuyeyo naka kamburumburu kugira karinganize hariya munsi ironkeho yicarira noneho reka abakunzi bacu bakora dukurikirana ubereke uko ushirako mbe wavuze ni iki n'imbiga none se aka koko mumaze guheza kugakora ku isoko kaca kagurishwa ngaho asanga amahera make aho baraduha amajana 7 n'umwanya wose muba mwakoze amajana 500 nta mahera arimwo no gufa yonyene kugira umuntu umwuga wiwe ntiwonenukira ngo usigare inyuma kandi ari byo bakera batwigisize natwe kugira tugire tubikore ndabona biranatwara n'igihe bitwara igihe ako nako rero nagaki ikintu rero ngoma ndabereke kubera ntera imbiga urabona hako kizugumira aha ntivyokunda ko nsirako kwimbiga ni mpaka cumuke urabona ikiko ndatsiriwe ejo ntubaciye ngaha umunsi wose ndiko ndagikora aha naha ndareka cume hanyuma kugira za mbiga ndazironke aha rero kubera ututwene ntitutwara umwanya munini za mbiga warondera zica ziboneka aho rero uri kurakora imbiga niko ndarondera imbiga kugira ziboneke sindakwereka isantiyo urumva nuko nariko ndatera iyi mbiga aretse ziboneka neza none se iyo wayitanguye ryari ko ejo nasanze uri gukora iriya iyo nayo wayitanguye mu gatondo nayitanguye mu gatondo nayizindukiye nivyo niko kazi navyukiyeko aho hari sangahe rero hari nka sizeri z'agatondo urabona higeze rero nariko ndagira ati yume kugira ndonke zambiga kugira ndonke zambiga akarero ngoma ndakabumba ari gato kugira urabisantiyo ya zambiga ako nakandi gakono rero ugomba ukora namye nkeka ko akandi kantu ugomba umadike yako oyaye ni shantiyo gira utwereke shantiyo ndakwereke zambiga ingene ndazitera aha sinhevya hateba ico kinini naharakavya ntiteba none se ako urinze ukora nk'akangana nk'uko usibye ko ari shantiyo koko ukaca kagugwa ngahe akaba arampa amajana 3 umuvyeyi nakone kamara nk'izo ndwi zibiri nyene ukarindi oya kene kamara indwi imwe kwa gatandatu nkaca ndagasira mu ifuru kugira kokoke none se ifuru kamara umwanya ungana gute ni nk'isaha kugira ndakokore kaveyo kahiye kaca kavayo gatukura nyene kahiye none haheze igihe kingana iki uno mwuga wawe utanguye abatuvyaye nibo bagize batwigisize tukomeza turaba ni nka kujya kw'isura umwana umutanguza mu isure hanyuma akakomeza agenda natwe rero ni nka kujya rero abavyeyi bariko barakora nk'uko tukaca tubaza hampande tugakomeza turereka kugira tubifate mu mutwe hanyuma tugaca tuza hampande y'aba bavyeyi bakaza baratugororera ahagenze nabi batugororera none se wewe watanguye kuvyiga ufise imyaka ingana jewe natanguye kuvyiga mfise imyaka 15
ubu rero uvyaye kangahe rero? jewe mfise abana 10 mugabo hari batanu ba mugenzi wanje kubera umugenzi yari yamparitse rero nyabana acarabamutera abamuteye je nize ndiko ndabarera abana batanu nagwanje bandi batanu abana 10 none se abana 10 bose muri buno buzima nyene basa muri ubu buzima tubayemwo uko nyene yego akushize ko rero nagaki akansize ko n'umuhiro bawita iribumba bagita akasize ko nyunguse n'umuhiro kugira ndonke zambiga kamere neza aha rero kagomba zambiga ziboneke reka nongere nsabe wibutse izina bariko baradukurikirana izina ryawe izina ryanje yitwa Uwimana Dafroze umuvyeyi w'abana 10 umuvyeyi w'abana yitwa Manuel Chimpaye Manuel no mushinga nawe wawe niwe mushinga ntaye wawe none se muri kano kanya wewe ari he wewe ari hehe umushinga nawe wawe yagiye kwisumamwo yagiye kurondera ego none se imisi yose ni buno buzima nyene nta bindi usanzwe ukora nta bindi buzima kwe oya noneho uno musi hari indi uri bubumbe nyuma y'iyo nkono ingana uko urabumba iyindi oya ahanirirwa kure n'ikintu kimwe kandi rero kikadusaba umwanya nico umuntu atahirako ego none se urwo runini rwogo rugurwa ngahe urwo runini baraduha 3 ikintu gitwara indwi zibiri emwe 3 ibihumbi 3 ukabikorera indwi zibiri emwe 2 3 aho rero wakoze izo nkwi zo kubisira mu ifuru uzigura amahera ubwatsi uragura igiti uragura igiti aho kiri hanyuma ubwatsi nyene ukagura intunzeye amahera urumva nta nyungu birimwo hano kwa nyene tinumwuga none se iyo furu yoyo imeze gute iyo furu uri bunjane uraza kunyereka iyo furu tugerana ntiwaharenganye waharenganye naho nyene ndasubira inyuma uhanyereke n'abariko barankurikiranaho babona iyo furu n'ibikoresho dukoresha dutanguza hasi biriho nukungene usasa inkono noneho hano hantu niho usanzwe uba n'uyo muryango w'abana 10 agomba ngaha rero urabone ko inzu yatatutse kubera ubwo buryo tutaronka ayo mahera yo kugira nte dusanuza inzu rero ubwo buryo bukatugora hanyuma umuntu ariko ararondera wa muryango ayo mahera urumva ukura muri ibyo bumba muri iyo nkono ucuronderamwo agafu yego n'utwo duharage kugira abana babeho uwo mugabo nawe atagiye guhangayika hagenda yagiye kurondera ako kazi akabura akazuko nawe muhera utakwiranze wasigaye muri ibi urumva abana baca baryama uko nyene noneho ubu bino bintu vyawe ko bitwara igihe ni gute rero uronka ka karasiyo k'abana mu gihe mbona ivyo uri kurabumba bitwara igihe kitari gito urumva niho hahandi nyene wa mugenzi yagiye kurondera uwo mugenzi yagiye kurondera nawe ugasigara muri ibi hari igihe Imana imuha akaba rose ivyo bintu intuzeye iyo rasiyo abana bararira nawe rero nkoze nk'ibi hasitse yasango yo gukora urumva ndondera nkasura mu isoko naburya nzosoronganya ya mahera nkaronka agafu k'abana urumva bitwara umwanya bitwara igihe canke navomye nk'ayo mazi nkabona umuvyeyi azavuga ati nta mazi ufise hanyuma ati ndayavomye nkaca ngurisa iyo bido 2 canke 3 kugira ndonke ka karasiyo k'abana uko rero niko tubayeho ngaha none iyo izo nkono uramutse uvuze ati ngiye ku isoko ndashoye ushora inkono zinga nsora nk'abo bana mfise umwana akuze arashobora kunjanisa nk'inkono nanze nkazana iyindi nkono nkaca ngaruka rero nagize nk'utu twavya duto duto nkaca ngaruka nkaza gutora utwo tundi kugira iki ya mahera asahanirize za nkono nasora
none se ko mbona uzishiraho nyene ukarindira ko zumuka nta bana bagira ubuguruguru kugira ngo bazimenagure turitwaririka kugira abo bana nditwaririka kugira ntibamenere n'intuze n'inkono n'imwe kuko bayimenye mba mpomvye zirya nguvu mba ndakoresheje nico gituma yaho mba mpomvye rero ndabitwaririka kugira bagakinira hanze kugira mu nzu haba hazi ese nk'iyi mfise iyi ngiyi mfise nk'ubu iciye inyerera gatonya ikagwa nta kungene woyisanura aho ndasubira guhondagura kubera harya ntarayisira mu ziko ibikiri mbisi muga mu mwanya maze kuyisira mu ziko ntegerezwa kuyegera nyiguye hasi nkayibombeka n'amazi nkasubira nkakandika wowe ntubona n'iryo ko nakanditse iryo nibumba aho nakanditse nasize ko amazi nzosubira kuri fukururezo ndondera mwene iyi nkono none se reka nongere nkwibarize iri bumba ryo murirondera gute murirondera hehe naho ariho hose muri oya ibumba naryo nyene turagura iryo bumba turagenda kubarifise hanyuma tukagenda tukavugana kare hakiri imyumbati batubarira tukatwara inkono mugabo ubu udatwaye amahera niyo bagusaba utayatwaye ntibaguha ukuri bumba eka ahubwo ho bakwirukako urumva bavuze ati mu mwanya mugiye kugiha uwo muntu aharaririza umupanga nico gituma bese aha tudakora duhanzwe naho tudafise ibumba turikura none se ko nigeze kumva ngo ibumba riramoko ni koko nivyo riramoko ibumba aho riri twege tugiye dushobora kurironka kuko n'uwo nyene ryo ntamenya ati kandi arafise ibumba mugabo twege tugiye turashobora kugenda tewe duha ibumba twabonye aho riri rero akacavuga ati hajya hoba hari ibumba tegome tugiye kuraba ngo muragenda murabe ngo hanyuma ucuza tuvugane rero tukagenda tugiye kuraba tukarabura kugira uko kurabura niki nukugenda ugasoroma hanyuma ukazana nk'uku nyene ukabumbamwo ikintu c'ikarabo cyo kubikamwo amazi hamuka tubumbamwo n'inkono ingana uko imaze kuvayo riba riramye utugenda rero mukavugana n'uwo muntu urumva rero udafise amahera ntigikunda ngo muvugane ugenda ari uko ufise amahera ariko iryo rindi ryo rya mbere aribaha ku buntu kuba ko muba yarakubara ati genda nuwabona riramye uzocuza unyegere hanyuma tuvugane none se urafise abana bakuze yego ndafise abakobwa babiri bakuze abo bahungu nabo abo bamugenzanje ni 5 nanze nkaba mfise abahungu 3 nyene kabagenda bagereranye ndacabasumira ndaciruka nabo sinzi ko bazobinsubiza ndagera mu zabukuru none se bo bariga nabo nyene bariga mugabo amahera rero yo batuma kw'isura biratugora kuriha ego none bobo worubigisha nabone kubumba bene sindabigisa kubumba nta bagabo babumba habumba abakenyezi kubera iki rero abagabo batabumba bene ntibabiraba eka bene mugabo nkajya ari umugabo avuga ati n'umwuga wabasokuru nabanyogokuru arakwiyumvira akaza kukuzanisa hanyuma wewe uri umukenyezi ukabumba none kubera iki bo batabumba se nuko nyene ari umurage wabasokuru kubera nibo abakenyezi nibo bayamye babumba abagabo nabo bakabazana none se muri uno mwuga wanyu nta mashirahamwe mwigeze mugira kugira ngo mwishire hamwe murabe yuko mwoteza imbere uno mwuga wanyu nta masirahamwe twagiyemo umuntu wese yikorera akontuze ku mutumba wiwe musanze muri benshi rero mukora nk'ibi turakora mugabo urumva babivuyemo mwuko kubera atacefu ca ruguru bafise cyo kugira ntacyo kugura iryo bumba abantu rero baca aha natwe tuvuga ati none kayemwe dupfire mu bana ko wari umwuga reka tuwubandanye none rero muvyeyi nkwibariza ni ibihe bibazo rero kwinze guhura navyo muri uno mwuga wawe wo kubumba ibibazo duhura urumva naho ntagira ibumba
naho ntagira ibumba ntagira aho ndarikura nahandi naho atamahera ririmwo nozinda bandanya nkaza ndakora basi ibibazo vy'ibumba biraduhanze gose kubera ataho dufise turikura umva bamwe ko bahagarikize kuryikorera kubera ataho atamahera yo kurigira umuntu ngo agende kuza arabugura none se mugabo harimo inyungu ubona muri muno mwuga wawe yotuma wumva nyene kutobiheba? Sewe mbona no biheba ndose akandi kazi ndashobora kubiheba kubera atamahera birimo ndabiheba ego kubera nta mahera kandi bitwara inguvu kurondera kurindira ibi byose biraduhanze ego biraduhanze. Ese nk'ubu harinze haramuka nk'umuntu agomba kugufasha ni iki ubona wo musaba? Sewe no musaba umutahe kuko ububesi babesezweho no mutahe hanyuma kugira uronderere wa muryango ego nahandi aye nta n'umutahe wovamwo ngo turiko turarondera umutahe kugira turondere nk'abandi raba bandi aho mu isoko usanga umugore ari harya ariko ariruka n'agaseke yagiye kurangura umugabo nawe naho ataronka hariya wowe uba uri mw'ibarabara uba uri kurarondera rero warose utuzana muri wa muryango kugira mufungure nico gituma rero iye atanu umutahe nokuramwo noneho reka ngusabe wongere wibutse amazina abariko baragukurikirana muri kino kiganiro cawe c'umwuga wawe c'ubuzima bwawe ukungene ubayeho uronderera abana 10 ukora akazi ko kubumba umwuga wo kubumba noneho wavuze ibibazo gihura navyo byo kuhiga ibumba ukanaribura kandi urarirangura atana amafaranga arimo ubu ngubu rero asabye agatahe uvuga ati je womfasha nufasha agatahe nkaraba ibindi bintu nokora yego jewe akazina kanje nditwa Uwimana Daforoza umugenzi nawe yitwa Chimpaye Emmanuel yewe rero nkaba nasaba ati nova muri uwo mwuga kubera atamahera arimwo kandi atana umutahe nokuramwo kugira mbese wa muryango naronka yego Dafroza noneho reka ndangiza gushimira cyane ndabona ino nkona ariko uri bubandanye uyikora kugira ngo turabe uburyo iza kuvamo nyene inkono nk'iyi nteruye reka ndangiza gushimira cyane nshimira kandi ku mwanya mwiza tumaranye asa nanze ndabasimiye ngene tuyaze asa mwagize neza kugira tuyage kandi nanze nkaba nizeye ko mugiye kuraba ingene nanze nobaho yego noneho nyuma y'akanya uri butwereke rero hahandi ya nkono hamuturirira za nkono aho ruzituririra okay aha rero niho kwiteri aha ni kwiteri dukorera twese ya n'amabuye dusira hasi turashobora kuronka inkwi turafata aya mabuye tukatondeka aya tukayagira uko kugira turonke bya bintu aho byicara noneho igikono kimwe cicarira ku mabuye angahe? Urabona nkaha twagize inkono turafata iki kintu iki kibanza cyose tukavuta aha hose habaho urumva twakoze nk'abantu nk'abatanu canke indwi twese tukasa duteranya hamwe kubera hanyene niho dukorera hanyuma rero tukandira inkwi turasira hasi tugasasa mwene turagura nk'ico giti hanyuma tugasatura uwo mukaratuzi tugasatura n'isoga hanyuma tukagira tukanikira uko tubumba niko ca giti tuba twacanikiye kugira zume hanyuma tugasasa kuri aya mabuye urumva ko aba ari kibanza duhejeje gusasa tuca dufata ibi vyatsi
abari vyisaha ntibarayahira aho hose tukanikira kugira ahareba ariko barahira kugira vyume tubisira ko vyumye ubwatsi bwumye dusanza hasi tugasanza ni hejuru hanyuma tukaca turamika mu mucanwa tukaca twigirwa nk'ahariya tukabirerekera kure hanyuma tukaca turindira ingene zisa mugabo ukazana ikintu citwa igiti c'ikibando nka burya buti uzura kobera munsi kugira uzuraraba ingene biteza hejuru kugira nyankono kugira zise niko tubikoresha reka nizere ko igihe kimwe nzosubira kugaruka noneho arawumvye ugeze mu mwanya wo guturira basa nanze urabone ko ndiko ndakora ndiko ndakora aha ndiko ndegeranya hanyuma kugira tuzobisire mu ziko yego Dafroza reka ndangiza gushimira cyane kubw'ikiganiro muduhaye reka nizere ko n'abariko baradukurikirana babonye ikiganiro tugiranye n'ubuzima bwawe uburyo ubayeho imyaka yose y'ubuvyeyi bwawe imyaka yose umaze ukora akazi ko kubumba nta kindi kikubeshejeho ariko abariko baradukurikirana nizere ko bumvise icifuzo cawe wavuze ati ndashaka gatahe kugira ngo mbashe guhindura ubuzima kubera ko mfise umuryango munini naho ntuye ndabona inzu yarabomotse nta buryo mfise bwo kugira nte ngo turiko turakora ibi ngo dukuyemwo intuzemwo wo kusakaza ngo duhindure inzu ntigikunda kuko buri kurarondera wa muryango reka ndangize mbashimira cyane bakunze ibi biganiro byacu Story of Life nongera kandi mbibutsa ko twari kumwe na Dafroza ikiganiro cyakindi ni Story of Life ni inkuru y'ubuzima ni ubuzima rero no munsi twari kumwe n'umuvyeyi wacu ariko aratwiganira uburyo abayeho akora umwuga wo kubumba ariko muri uwo mwuga we arasaba yuko yohindurirwa ubuzima nshuti mukunzi uriko turaba nawe wese wama wadukurikiranye reka nifuze ko muri kino kiganiro cyacu muri uno mwanya wamaze uriko urakurikirana kino kiganiro utorengana ukunyene ataco ukoze kuri buno buzima bw'uno muryango nizere neza yuko jewe uranzi wama wambonye kandi wama wankurikiranye ariko nawe ndifuza kukubona ndifuza kandi kukumenya ndanashaka no kukubona uriko urafasha uno muryango ndashaka kukubona arico wakoze ku buzima bw'uyu muryango arico wokora kugira ngo ijya nyubakwa yabo ironke utubati arico wokora kugira ngo ujya muryango wongere kandi uzamuke ndangiza gushimira cyane ko ariko radukurikirana nongera nkwibutsa ko iyi ni Buriu TV kuri mikoro ari kumwe na Felix Abonimana nyuma kamera twari kumwe na Joachim Yesu Kristo abampera umugisha kuri wese yifuza gufasha yobicisha kuri izo nimero mubona zigenda zinyuragirika aho hasi ciao ndabakunda cyane